Ntureke ngo urwamo rw'ivyiyumviro vy'abandi rucike ijwi ryawe bwite, kandi c'ingenzi gira ubutwari ukurikiza umutima wawe n'ubushishozi. N'akazi gakomeye cane kwihangana, kwiga, kandi cane cane uzukunda ivyo ukora, uzukunda imirimo yawe, utaravye ngo ni mibi, utaravye ngo ni imirimo iri hasi, urabiye kuy'abandi. Ikunda uko nyene gato karakura. Kunanirwa canke se guhomba mu kintu runaka ntivyica, ahubwo gumana ubutwari n'icizere kandi uguma ugerageza. Guhura n'ibibi birashobora kuguha ubutwari bwo gusubira kugerageza, n'igihe ubikora ugakusanya amafaranga menshi canke kugurisha kampani yawe runaka, ubuzima ntibuba buhagaze. Ushobora kugwa niyo ntambara ugasubira kugerageza kandi ukayitsinda. Ntugaharure iminsi, ahubwo gwiza ibikorwa. Ntugahangayikishwe n'igihe umaze gukora. Kora uyu munsi, wirinde guhangayikishwa n'ivyahise, tegura kazoza. Niwige uko ushoboye kose kandi ugerageze uko ushoboye kose, intambwe ku yindi. Uko vyogenda kose ugomba gukora, vyanka vyakunda. Hangana n'ubwoba bwawe, hangana n'ubwoba bwawe ufise kandi uzobutsinda. Ntukarindire imigisha imbere yo gukora, ahubwo nukore imigisha ishikire mu vyo uriko urakora, hama bigende neza mu nyuma. Ariko uriko urakora, erekana inzira urimwo ishingiye mu gukora. Rekeraho kwibwira kuzotangura ejo. Ejo ntihabaho, ejo n'ubu. Indoto zacu zose zirashobora kuba impamo mu gihe dufise ubutwari bwo kuzikurikirana. Ushobora no kubona ko ubuzima urimwo bugoye cane, ariko kandi buri gihe ushobora no kubona ko umunsi umwe uzogera ku buzima wigeze kuba wifuza muri kahise kawe. Abenshi dufise ikibazo cyo kubona ko buri gihe ibintu biba nk'ibidashoboka, kandi ubandanya ubibona uko nyene kugeza birangiye. Menya ko ata kintu na kimwe kidashoboka muri ubu buzima bwo ngaha kw'isi turimo. Ibintu byose birashoboka. Kugira ubone ko ibintu biriko biragenda neza, urabira ku munsi habaye impinduka nziza mu kazi kawe runaka, ufatiye ku minsi iba yaratanguye, ukisunga uko ivyo ukora vyagenda mbere. Reka kwiruka, ahubwo gerageza kugenda buke buke ariko udahagarara, kuko uhisemo kwirukanka uzoruha hakiri kare, uzoruha n'ingoga. Ariko niwagenda buke buke uzisanga utigeze uruha, ahubwo uzokomeza kugenda. No mu kazi kawe kora uko nyene, uhere hasi ugende buke 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 buke, uzisanga vyagenze neza. Irinde kwifuza kugera ku vyo wifuza ubwo nyene, kuko uzosanga wacitse intege vuba. Ariko niwagenda gake ukiha intambwe runaka, zose ukazikurikiza, ntuzocika intege, ahubwo bizorangira ushitse ku vyo wifuza vyose, kandi neza ndazi uzobishikako. Intsinzi yawe izingiye mu kwiyumvisha ko ushoboye, no mu kwiyumvisha ko ufise ishaka mu vyo ukora vyose, hamwe n'icizere gikwiye. Ishimira ivyo abandi bagezeko, ntukabagirire ishari, ntukabagirire inzigo, ahubwo tera intambwe nawe uhereye hasi. Ahubwo urabe ico batanguje naho bahereye n'ivyo bagezeko. Mu majambo make bigireko, bakubera akarorero. Je mwumva Sharifu.